Singira ndabahishe muruno muziki zina ngira ndaryandikishe nkore rap maka bantu boy insi nyinshi bashire kuri afishe amuryango barihishe bababwire ko ari jike gira abatera mishi. Yes sir. Talawe ntiri enough. Yeah. Irakene entourage nziza na marketing nziza kugira ishobore ku blowing. Ikintu ca mbere nuko umuririmbyi ubwiwe yumvise ko wa mudisinze kwanza we ubwa mbere na mbere avyakira gute. Cyo kintu munakwiye kuyibaza avyakira gute kuko iyo avyakiriye neza akumva yoshigikira ico kintu kugira gikomere nkuko wavuze ati kwiye gukomera. Rero this track akubwira ati ijya si this chambe navuze uko ndabibona sina disinze ko je mvuze ati ngo ndisinge ahubwo bibindi bintu yari juste gusa kuvuga uko ibintu ndabibona. Rero abaririmbyi ndabatahura kubwa bo barashobora kuba babitawe kwanza neza gusumza wewe bakabitahura akavuga ati iyi si this yavuze uko ibintu abibona. For the culture ibintu vya this byari bikuye kugaruka baraperi vraiment bakabikorerako kuko benshi babibona benshi bafata uko abana abaraperi benshi bafata uko abantu baza kuvyumva ko umufana wowe ni umutegura mu mutwe wowe ni utuma ico kinagikunda wowe ni utuma ariko ico no bemera cyo vraiment ntahika hip hop igiye kuryoha kubera bavuga yuko bigiye kuryoha kubera mu Burundi hip hop kunyerekera subira inyuma akaba rero haraje igisubizo hakaza Isanamu gang irimo abaraperi bakomeye babizi kandi bareko barategura ibintu nyene binumiye barahana bashobora kubata mu mwanya n'umwanya bikaryoha. Music debate. Hello everyone, what's popping on today? Showboy from BITV. I go by the name X Rainbow. Them homeboys call me the fan boy. Yo mutubonye turi ngato ni tuba turi twenyine tuba turi kumwe n'umutumire. Rero ikiganiro ni music debate. Ariko imbere ya byose ndabibutse muje kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mugume muronka the update news. Ndanabibutsa kandi ko dufise services zitandukanye muri BITV. Turafise videography, photography, turafise graphic design, turafise n'igisata ca film twatanguje ariko tukeneye abakinyi ba filme babishaka kandi babishoboye. So umutumire ninde mwibaza ko ninde n'umuraperi nijya kabiri twakiriye umuraperi muri music debate. Umuraperi nawe sundi yatsindi higano rya nanje ndaririmba edition ya kabiri yatsinze abaririmbyi bari bazi kuririmba mugabo nk'umuraperi araseruka. Reka tumuramutse nawe baramutse. Let's go. Yo reka ndababwiza ukuri je singira ndabahishe muruno muziki zina ngira ndaryandikishe nkore rap maka bantu boy insi nyinshi bashire kuri afishe amuryango barihishe bababwire ko ari jike gira abatera mishi. Yes sir. Bro meze neza ngo turamutsa abakunzi ba BI yego meze fresh bro. You look good. Thanks bro. Meze neza sana bro. Meze bien ndashimye nzire ko nawe ari fresh. Meze neza mta hameze bintu ne ubikura he byo kuza urabegwa nkuko kose the bunch boy. Shout out to the guy yakoze umupira bamwitaga Kirema Note. Shout out to you bro. Yakoze umupira wa Bantu Boy sinze ko ari yakoze nogwa je nishikiye muri magaze asanzwe ari muhira. Shout out kuri Armel ego Armel Bantu Boy. Shout out kuri we nishikiye magaze ajya ni muhira urumva bari nyene za brand Bantu Boy for everybody. Yes sir. Ari abantu renga baca bibaza ngo ni ibintu twavuganye cyane iki no nimba je nambaye Bantu Boy nkaba natumiye umuntu yaje yambaye Bantu Boy nibivuze yuko twabivuganye no. Bantu Boy is a brand, a Burundian brand nko kujya twa supporting African boy niko natwe dukwiye gusupporting the Bantu Boy of course. Yeah, kubera ni brand nkuru ni brand nibaza yuko ndushobora gusohoka ahantu nubone Bantu Boy. Ariko ikintu cyucu tuza abarundi tuze turakunda ibintu by'iwacu nimba nambaye Bantu Boy nuko ari brand nk'izindi brand zose ni brand nka Dior ni brand nka African Boy cyangwa nka Gucci cyangwa Louis Vuitton. So ikiganiro ni music debate reka tumakire umuraperi yaturamukije ariko ukuntu je nakira umuraperi nukuntu umuraperi ndamutse no makira uko nyene ni music debate ndavuga music nawe uravuga debate. Let's go twende music debate twende freestyle. Yo nimepata beat nikaandika to me the mid ndo maana nachana kama sina shida waza nikachana hata kwa kaswida najituma sana kama body build. Change this game, I'm on my way. Yes I'm the best, I don't wanna say when I step on the beat nigga you gotta pay. Ava your pitch nigga I'm not a K. Rap zubu rofa subizi ukuye in that rap nigga zura bapfuye barapa bari hasi nk'amabere yaguye uzame respect ni wabona duhujya mu ngura nkani yo mazi tuvyambega mu barapa babone ndasumzani muze murabumviriza barahuvye mviriza ngira ndabakanyama nje mwana w'igihugu wazinduka mu gicugu yandika imistari rap akayiheka ku bitugu uko nkinisha amajambo wogira nkino rubugu nije ntangura abandi bakandabira mu
ruguru nshobora kunshikira cyangwa ugende kumupfumeze ngiti cy'umuvumo rapo narashinze cy'umusha kuba n'umugani yarateye kwigikumu yabakubise amakonzi nanje ndabateye inkumu. Yes sir. Thanks bro. Mamumvise GQ nigga yo yatwaye second edition nanje ndaririmba 2022. Reka dutangura iganiro cacu nyezira ni music debate. Ikibazo canje cambere GQ nigga watanguye umuziki ryari nka GQ nigga? Avuga yuko natanguye music professionally ni muri 2028 2029. Yeah, I can say that natanguye career really professionally muri 2018 ariko ava yaho natanga kwandika verse yanje ya mbere 2016 uko mbizi indirimbo za 90 Overdue Pim Prizy bakora bose hip hop ico gihe no mvuga ko bashoboye kunshitura nyene ndavuga ati reka nanje nkore ama rero tangura kwandika mugabo nyene byaho vyo tu navuga ko professionnel mabyatanguye muri 2018 na 2018 navuze ati reka nkora uko nshoboye ntamwe gukora professionnel ngabo se byagumye byanka amahera studio kabura nyine ingene ubigenza kugira ukore hama 2019 ndakora freestyle na telefone usanzwe ndashira nyine ku marezo abantu nyine baremera Pimo arakabona avuga ati ko repeti yangu pambana urabishoboye ibintu nk'ivyo Bifese arakabonye ndondera muri rya ball bya flow time cyo gihe nta mwanya nari mfise n'ivyakunze ko dukorana twarabonye no mu ndirimbo yawe yaragize comment. Yeah, of course, big up kuri we rero urumva ico gihe nyene vyaranse tubiranka mugabo ndamera nyene nk'ubiretse gato mugabo nguma tu nyene feelinga hip hop muri rusangi nandi kutuvesi nyene tubisanzwe mugabo novuga yuko intango yanje rero intango nyene uvuga ati nyene abantu benshi bashoboye kumenya ko ni muri nanje ndaririmba ego no GQ nigga watubwiye yuko mu gutangura kuririmba cyangwa kwandika imistari yawe hariho abantu nka ba Pim ba Overdue ba 90 kijya gihe nibo novuga ko rap yari gishushe mbega ubu inspiration yawe nimba kijya gihe hava kuri baki ubu nawe inspiration yawe yo bikiva kuri baga nyene canke urafise abandi baraperi wumviriza atari baki? uvuga yuko kuri no mwanya inspiration yiwanje yaramaze kwaguka yarabaye nini ahubwo nanje ubone inspire abandi. Turonka ama feedback turonka ama message bapeti nyine abo nyine ba kidreaminga gukora ubwo natwe ntaho turashika sinovuga ngo umaze gushikana ngo harenze hatari mugabo ndamaze kubona yuko nanje maze kugira impact ku bari nyuma nabo hari bamaze kuba inspire na jewe rero inspiration yiwanje yaramaze kuba nini ico gihe baranyinspire ba 90 kuvuga ubunyi nanje ndi concentra gukoresha knowledge yiwanje ndi concentra gukoresha knowledge yiwanje talent mfise nkayikoresha ngerageje kuraba icyumviro mba nifuza guserura nka ciyumvirako hama nkacandikako indirimbo igasohoka ariko bitavuze yuko ntagira ntakurikirana abandi bandi ndabakurikirana byo bakoze ikoze ikintu nkumva nyene ko kinshitse ku mutima yego ndashobora kuba inspire n'ibyo bakoze nkavuga ati bino bintu umubuni en general wariho wese akoze ikintu gikaze ndapressure hama nanje bikansigira icigwa kansigira icigwa mvuga ati uno muntu ko yakoze uko nanje ndashobora gukora uko yego GQ rap kuri wowe ivuze iki? Rap kuri jewe novuga yuko niyo style navuga yuko nkunda cyane ariko nkunda umuziki muri rusangi je ndi mu artiste muri rusangi umuziki wari wose mwiza ndawukunda ariko rap isigwa ikintu kinini kuri je ko niyo yatumye abantu bashobora kumenya niyo ingejeje aho ngeze ubu niyo nakoresheje muri competition kugira nshobore gutsinda hari abahibongoza mugabo nkashobora gutsinda nkoresheje rap novuga ko rap ariyo fatiro ifatiye tala yiwanje kugira ngo nshobore kugaragara mu bantu. GQ nigga indirimbo Ngangari igisohoka twararavye muri description turasangamo izina GQ mu bantu banditse indirimbo Ngangari ni experience wakuye mu gihe wari uri muri studio uri kumena no muri nka Big Fizzo muri tuzi nk'umu legend mbega zoba byari birimo mu ndoto zawe kuba wicarana na Big Fizzo ni giki kintu wunguye muri wewe? Cyambere natangura kuvuga ko ariko aradukurikirana umuntu wese ari ahantu a dreaming nyene never stop dreaming keep it dreaming and dream big dreaming ibintu binini and when you don't wake up it's not a question of wake up or not but I can say that keep dreaming bro. Siniko ndavuga ku dreaming ati kuryama ikini ngabo
I'm trying to say ku dreaming nyene vision ufise vision rero mvuga yuko kera nyene ubu ukurikirana umuziki Fizzo kamubona mu ndirimbo umuntu twakuze twumva iki niki rero kwanza gushobora kuba wicaranye nawe muri kuba uri muri in the same room na legend Big Fizzo man that's crazy bro si ibintu bisanzwe mugabo navuga yuko nahakuye kwanza urukundo urukundo respect bivuze ko Big Fizzo ari umuntu w'urukundo ko urumva ushobora kuba uri kumwe n'umuntu muri kona ko wisanta à l'aise bivanye n'ubunini bw'izina giwe bivanye n'igihagararo ciwe mugabo ukisanta à l'aise agatuma wisanta à l'aise ntabe mu bintu byo gutinya canke iki akakwereka yuko ari bisanzwe mugakorana nubwo ko ari ikintu citeka n'ikintu nshimira ko twarashoboye gufashanya muri rya ndirimbo yego vraiment kandi nubwo yuko ari opportunity nini ko ari nkundi muntu kujya n'umuntu amaze kwandika byinshi n'umuhinga mu kwandika amaze gukora byinshi rero aguhaye iyo opportunity kugira ati rabushiramo agataci nubwo ko ari ikintu kinini ni wabagufashije mu bisanzwe ubu umufashije kuko wewe ashaka yari kubyino kubyikorera wenyine bwakavuga ati umupetire kandi amuha opportunity kujaho nyine muri ya description baza yuko atari ibintu bisanzwe ni ibintu nyine bikomeye novuga yuko ko kuyegereza abato bariko baraza kubereka urukundo ngazi ko ari ikintu ciza two turabona ko arabikora ba Sadbi kuri ba Rinoji ni ibintu biriko biraza ubunye mu Burundi ni hago simbo nico twaradusigaje ahandi ugiye kuraba mu indi bihugu arinzi bakomeye twaragiye tubona ba Diamond begeza ba J Melody urumva nivyo bintu dukeneye muri industry abe urukundo mukuru abonye mutonye wawe umufata ukuboko kubera harabaho ibintu nyine ugasanga ugiye kurondera umuntu mukuru basanga kwera wari ugiye kumurondera kugaye ko ikindi kibirangiye atakina kimwe kivuyemo ndazi namwebwe mu mwuga wo kumenyesha makuru ivyo birashobora kuba bibashikira ugasanga ndi mu artiste ugasanga arahase kuza kwera abona umengo we ararenze kandi especially mu Burundi ego Burundi biniho abantu bataratahura ikintu citwa media sinzi ico turindire kugira natwe tubitahoye ni kibazo rero mvuga yuko ugo rukundo kwegereza umuntu mvuga ko ari ikintu ciza ni ibintu nyine narota navuga ati bino bintu ntibisanzwe ushitse no muhira ashaka kubwira umuvyeyi bati je ko nari kumwe na Fizzo muri studio ndamubwira mama ati kweje nari kumwe na Fizzo umva ni ikintu wumva umengo cyo kwirata tu ahari Imana imuhimigisha GQ niga nakubaje ibibazo ariko hari ikintu twibagiye GQ niga uri muririmbyi mbega urafise imbuga nivyo abantu bagukeneye ku mbuga kuri hazo social bagutore gute ico rero nakunze kubona kenshi mu ma media atumira umuntu kamubaza ati ngo gukenera ngo yo gusanga he bakavuga ama media manuze yabo ariko je nangiye kuraba kuvuga ngo nico kintu ngira ndakinegure ariko ni message niko ndadressa ku fans ikiganiro wakiravye wumvise umuntu yavuze imboga ziwe ariko nta changement nimwe habaye rero byiza ni bagire bakora ubushakashatsi umuntu mumvise je nakoze ama media twanace ku radio arabanyumvise nimba waranyumvise genda usanshinge undi naravuze uko nitwa nabivuze ivyo byose rero izina nkoresha ku Instagram ni GQNIG 257 mugabo byanditse T na F na C vuga ko ariyo code nkoresha nyene mugabo ni 257 ntibi compliqué ya TF7 ni 257 GQNIG 257 hama kuri Facebook page ni GQ 257 TF7 whatever TikTok naho nyine ni GQNIG hose GQNIG 257 shobora kumbura ego byiza rero tugiye turabivuga ama emission nabandi bazoca ngaha umuntu avuze page ziwe ico nobwira fans muzikurikirana pana gusa waravye ikiganiro cyakuryohewe tipasi kubera ngira atari ryazina rinini nuko ntubuzeje umuntu azoshika rero byiza umustar wese umartiste wese yoca ngaha ziza umuntu avuze page ziwe mubikorere ko tubone yuko go rukundo ruhari mu rutwereke ugende urondero umuririmbyi ari wese yaciye ngaha mukurikirana ivyo bari byiza gose GQNIG ariko gusora indirimbo yitwa Hejuru n'indirimbo rap indirimbo imeze neza cyane niba uri kuradukurikirana kuri no mwanya genda urayo indirimbo yitwa Hejuru by GQNIG umvirize emistaririmu umujamara renze afise tarirenze dukeneye abantu ba supporting rap subire kandi duke GQNIG ego urumuraperi kandi uje mu gihe rap irikimera nk'imanuka
sivyo mu minsi yahera twarabona rap yari ishushe haraba kudisingana hagati y'abaraperi mugabo ubu ntibigihari cyane mugabo ubu uravuga ati je nabatemo iyi ndirimbo uradutayemo hejuru mbega ntihazova hera imyaka 2 canke 3 tubone Jiki yagiye muri R&B kumwe twabona nka Balvin Smith batakirapa canke Jiki azoza aratuvangira kugira Fizzo ashobora kuduha rap amakaduha dance akaduha ibi mbega nawe uzuzura bigenza gute mbega ntubona ko rap uzuhava ucika intege muri rap ukaza muri R&B rero abafans benshi abantu barafitiye ubwoba abantu mengo bazava bantakaza muri urya mudiho bivanye nyene no kuntu nyene ba press ibikorwa mba niko ndakora afise ubwoba ariko no bahumuriza no babwira yuko nyene naje nyene kuhaguma to hip hop niyo style wanje nkunda ariko bitavuze ko nashobora gukora n'indi style ibintu byose ni inspiration ko ntazogira umuntu ababesha ngo je biyango sinobikora ntavyashoboye ntavyazi ntazarababesha ngo urumva ngo je bingo sinobikora kuko tuko dukora gusa ko ubwa mbere kera umuziki akamaro ka mbere wari ufise karako kwigisha abantu cyako tuva mu bihe niko tuvyumva ko jewe sinovuga yuko ndi nkuze cyane kuburyo ivyo bana bibonye gusana twako tuva mu bihe vy'intambara ugasanga abarinzi bigisha abantu urukundo kuja hamwe amahoro ubumwe ibintu nk'ivyo nibwo ko turavamo ariko urwego turiko turaja kubu two tuja mu bintu vya marketing umuziki n'urudandazwa cyangwa uko ugasanga muri mvya arakoze imyaka n'indi mugabo ntaco ariko arakuramo mu muziki so hari ikintu Fizzo yavuze mu ndirimbo ya Sesame Vote yavuze ati palipo mchongo na mimi hapo ndo nilipo urumva rero navuga yuko music uturimo ni marketing anoesha konda ariko ntushobora kwibagira ya message ko tuguma turi abantu saba yuko dutanga message mu ndirimbo turirimba ugiye kumviriza neza mu majambo ntushobora kubura ikintu kimwe cyo guhanura ego anashobora kumva umengo ikini kimugabo ziya n'indirimbo zitera confidence mu bantu biyama ariko ndaririmba ari jewe niko ndivuga kuri jewe ubiririmbye usanga ari wowe nyene biguha confidence ni motivation indirimbo zifisa amabit no mu majim abantu aba bodybuilder ashobora gukorera kwa majim ariko barumviza kumva nyene ko bari motive ni indirimbo nyene bavuga ko zashobora kubura ubutumwa ariko iga gusatisfeza abantu bose rero jewe sino genda ngaho nange promesse yuko nzoguma satisfeza bezo z'abantu bamwe kategori imwe nkenera nanje gufata abantu bose bashoboka kandi nzomenya strategy ndabikoreshamo nimba ari guhindura style nimwana ati abantu abashaka gusatisfeza bezo z'abantu bamwe nkabona bakunda style bakunda niyo ndabakorera ariko ntibagiye culture yiwanje nkayigumamo konya pana gufata nkuko watanze uburete ba Balvin Smith bafashe career yabo yose gati twege ko yeri turadepoja muri rap iki peut-être usanga tabumenyi bwatari babifisemo foko umuntu mutahura usanga nta bishoboye gose rero utabishoboye gose vomye kurekera abishoboye bakabikora rero novuga yuko music tureke uza turashema amaranga mutima iki tubikore nk'akazi ibe marketing pana kurimba w'ivyo umvume ngo wewe kuri wewe nivyo byiza ariko turaba abantu rero novuga yuko jewe nje ngaha gukora umuziki ariko umufanzi wese wa hip hop haramenye yuko hajihinduka GQ niga haru uri umuraperi kandi abaraperi muri kamere yanyu musanzwe mwiyemera we muri rap wiha ikibanza ca kangahe nk'umuntu akubwira ati je ngo mangire top 10 y'abaraperi abati nakatangura naka wo kwishira mu kibanza ca kangahe kurono mwanya kwanza imbere yuko ndakwishisha kibazo banje watanguye uvuga ati ngo waraperi ngo turakunze kuyemera kandi ndakunze no kubona mu comment amwamwe y'abantu bakavuga ati no kuki ngo baraperi ngo mama muririmba ibintu ngo byo kwiyemera ngo cyangwa umengo mugira muhiganirwe mu bwami ngo jewe nje ndi umwami cyangwa iki wapi vraiment je nagira mpumuriza umuntu wese yoba yita yuko yoba ari umwami nta ntebe yiwe jenje kumukuraho kweri atekane tu jenje gukora marketing je gukora business bisanzwe nuje nje kugwana ngo iki niki wapi ko bavuga ati abantu nyene ugiye kuraba nko muri industry umuntu wese ashaka umwami mwese ko mubishaka ariko only the true king will wear the crown, man. Everybody's claiming to be the king, but only the true king will wear the crown. Who do you think is the true king, bro? Bro, time will tell, bro. Time will tell.
ya kaduciringe turindire umwanya n'uzo bitubwira ko ariko ngiye straight kuri question umbajije novuga ko current situation I'm the best rapper man. Best No rapper, doubt. yeah, No doubt. I know and according to your kandi kuri kandi si current gusa nimba ari ubunyene situation nyene iri present ubunyene ndi best rapper novuga yuko bigiye kubandanya uko nyene yego isaba inguvu nyinshi abandi byosaba inguvu nyinshi bakore cyane just never kuko naje niko ndakora cyane kugira undengane shaka ibanza namaze gufata kuri no mwanya so kugora gose kundengana kiretse ndabyishakiye you know the go down ndabyishakiye kabisa jikiriga ugitwara competition nanje ndaririmba Bantu Boy yaremeye ko ugiye kuja muri Bantu Boy ariko muri kano kanya tukubona mu Sanamu Gang twarabonye indirimbo Sanamu Gang ariko muri kijya gihe bari bavuze yuko ugiye kuba muri imza Bantu Boy navyo zoba bigeze he kwanza cyo nakubwira cyo Sanamu Gang si team bantu badukonfonde na za swag team na nzindi timu zihari twese team 20 family ego niko ngenda ndabona explication niko ngenda ndabona explication buke buke bitahure ko bavuze ati ngo uri mu Sanamu Gang Sanamu Gang hano bose amenye ko ari family ariko family Sanamu twahuriye muri competition Sanamu Media cha ducrea famille zavuye ku gikoba twari gukorana indirimbo bisanzwe mu bwa mbere ko byatanguye kwari gukora indirimbo rero twati bino bintu fuko bivanye n'ubucuti twagiraniye no kuntu nyene twagumye turi hagufi twati kino kintu kakibandanye ino famille re kibandanye kugira ngo ihagararire ino rap mu Burundi ko tubona umengo ko rap nshobora kuduzwa n'umuntu je nje nako ndabwira nduze je sinje kuba umwami kuko nshobora kuba umuntu umwe hama ngo ugwanira ubwami bwose uri wenyene ntibikunda bisaba yuko hip hop ihagurukirwa n'aba rapper presque boss bakore n'inguvu kandi bidandaze ku rugero rwo hejuru abantu nyene usanga atabitahura akamubwira twe ni widandaza ntabitahura ngo je ngo nidandaza gute imbuga ngo ndazikoresha mu kiniki mugabo hariho ikintu atabaramenya rero bashobore kugira kwidandaza uko bikugira ngo iyi hip hop tuyihe image nziza GQ niga nk'umuraperi uko canke umuririmbyi muri bisanzwe ko utakwidandaza nuko cyo nitakwidandaza navuga ko ari muri engo zose navuga ko ari muri kote zose zishoboka urumva muririmbyi kwidandaza nshobora kwidandaza mu kintu kimwe kandi no kubandanya ijya murindi ikintu ukora ibintu biri professional kandi navuga yuko bifise image nziza itandukanye niyo mufana. For example, your song Hejuru is the biggest. It has the biggest video ya Hejuru. Nibaza yuko ata muraperi w'umurundi arakora video nk'ijya. Na sound umvrije na sound kuri kuravugwa kandi sound ya audio urumva ko ari ibintu biri outside. Yego ni ibintu nyene biri ku gwego. Rero ntuzogenda gukora indirimbo muri ndagaswe. Hama ngucuza ngo urumva ngo hip hop ngo nta promo ngo ntaki. Wenda kuraba ku video ntayo. Ngo nta promo numva hip hop zoiteza imbere gute. Rero ico sishobora ku blaming mu artist. Ushobora gusanga mikora ari make. Rero aba boss badushiyemo imitahe bemvestise mu apeti bafise tala hip hop ni benshi. Hama baririmbyi nabo bamaze bakora hip hop ubundi bamaze kubaka amazina nabo babandanye bashiramo inguvu bemvestise nabo nyene ko bo bamaze kugira izina biroshe ko ari nk'umuntu yinvestise. Barondera no bemvestise dukora ibintu biri expensive ko hip hop man sumudiho w'inzara. Hip hop sumudiho nyene wo kwerekana ngo iki niki ivyo vyari bya kera moto. Ubu nyine navuga yuko ni brand man urumurapero ufise brand ikomeye gusumba nundi muri imzo ari wese nitwe tutabibona kandi mubundi ntibirashobora kuba ariko rap niyo yamnyiri hejuru kuva ke niyo yamnyiri hejuru gabo vyara uruhigi gwarahindukiye ko rero ugiye kuraba nko mu bindi bihugu umuririmbyi akomeye aririmba R&B ntashobora gusohora indirimbo abona yuko nyene indirimbo zoba hit hatagiyemo verse y'umurapero cha DMing umurapero ubwo nyene tisanga muri sto kaca bakora gasanga asohoye mega hit kuyisi indirimbo ikavuma ya rap ikaguma ifise ijambo serukiwe bwa twenga haravuga ati jewe ifoko nyene nidugana ko twe mu Burundi muziki kuratera imbere uri kuri gwagwe rwo gutera imbere umuntu wese abashaka kandi kose kazoboneka kiterambere bakamwitirire umuntu wese akoze ikintu gikaze ashaka bakiya jewe nije serokoro yibi nakoze ibi nibi oro nshobora kubikora wenyene go tuzoguhiyo respect kuri wenyene abikoze ariko barafatira karorero kuri nk'aba ba Big Fizzo maze ko abantu benshi amaze gusohora ni benshi gose amaze gufasha benshi kandi si Big Fizzo gusa ni benshi ariko babikoze n'ubu hari abakibikora
rero numvuga yuko bofatira aho nyene hip hop navuze kwidandaza tugarutse ku cyo kwidandaza twa tugiye mu bintu birefu kwidandaza kwanza gukora indirimbo give that beautiful video that you did indirimbo yes indirimbo imeze fresh video nziza hama rezo zawe IG utwike tubibone widandaza nyene fresh drip nyene like I always like I always do. Yes man rero navuga yuko kwidandaza man ni ibi muri kote nyinshi kandi kuba ufise team izi umuziki cyarico bashobora kubuza byose mugabo ufise ko talawe ntiri enough irakeneye entourage nziza na marketing nziza kugira ishobore ku blowing rero navuga yuko kweri tugerageze twese tujye hamwe dukore ibinyene bya fresh abarimzi bafise amazina ubu ba R&B rondera umuraperi basi we washwa yawe aje mu ndirimbo yawe ashire mu verse indirimbo zigyohe GQ ni mbere ko twinjira muri music debate yacu ducanga suri twonge suri dutema freestyle is cool is akunda ngome ndago yo let's go listen ninjiye muri game sanga rap iri hasi sanga kibuga gifatiwe na Fabrice hamwe na Boniface amacintori kadram hamwe n'urukaratasi ntangura kwandika no kurapa ndabe nanje ko ndoro nyifase Mr. wanje sikibazo rap nk'amazindire jidezo muri abana batoya ni muzi kurapa mwese ndabarungika alamezo muri no game ziri serious saka gushika kure nka Farias visi flows kaze nka Notorious be where this moment for many years jeni karahara mu ruganda niba cyuru burapere bw'urufu ndaje kuboneka gura marire bafanza zikwenagura nza gutakaza umwanje kurondera mamula GQ debate yacu tugomba tuvugare ko tunyarutsa ko manyu kura dusika GQ niga twarabonye muri comment indirimbo yawe harimo abaraperi baragize ama commentaire hariho Bface hariho Kingorongoro Alvin Smith reka ndafate nk'umuraperi nubwo yabivuyemo ariko ikintu nshaka ko tuvugana ko nagomba tuvugane ko kuri rap ikintu cyo kudisinga waravuze Bface uravugana na Fabulous hari abantu benshi baca bibanza ko biba birimo inzigo mbega ni kubera iki ibyo bintu bitokomera bikagumaho kujya byari bimeze bwa mbere canke byagiyemo inzigo hama birahera kugira iyo nzigo ntibandane navuga yuko kwanza merci kuri yo ntuzeya kuri yo debate y'uno munsi numva ko ari debate iri interest kandi abantu bakwiye kumenya byinshi ku kijanye na diss track rero ntituje ngaho dute imihari kwanza kubafana cyambere twanze dute imihari kwanza ku muririmbyi kwanza icambere imbere na mbere big up kuri uwo muririmbyi wese barimvyi bazwi ngaha mu gihugu bashogira comment ku ndirimbo yanje ni by'agaciro merci kuri bo baragize fresh kwaro nabayibonye ariko batigeze bakomante rero bajya kora barabikoze vraiment have respect yanje kandi Alvin Smith yarakoze byinshi muri rap nawe ni respect yiwe credit yo umuntu arayimuha big up kuri we rero yo ntuze ikintu novuga cyambere ikintu cyambere nuko umuririmbyi ubwiwe yumvise ko wamudisinze kwanza we ubwa mbere na mbere avyakira gute cyo kintu umuntu akwiye kuyibaza avyakira gute kuko iyo avyakiriye neza akumva yoshigikira ico kintu kugira gikomere nkuko wavuze ati bikwiye gukomera arashobora kuca araba ingene abikora nawe nyene ariko for the culture ariko hari igihe bijamo ubwo nk'ubu nimba GQ yarasohoye indirimbo hejuru harimo amazina nka Fabulous harimo amazina Bface muri abo bantu n'abaraperi bakomeye kandi ndazi indirimbo barayibonye mugabo nta muntu yaje kwishura kuri hejuru none yumva iyo movement iyo garuka gute kandi menga harimo ibintu vy'ubwo cyambere muri hejuru nta diss irimo kwa narabavuze sinaba dissings navuze gusa uko ibintu ndabisanze bimeze kandi niko biri mugabo bavuze yuko wasanze ikibuga cifatiwe na Fabrice amana na Boniface kandi nasanze kiri hasi cyasanga nibo bagifise nibo bavugwa urumva ko ari diss wara diss no kuvuga yuko turiko turaraba iyi rap nk'akarwe Bface tukibona muri rap ntukimubona Fabulous tumubona gaki sivyo akidukubita amahiti nkuko yahora bikora kandi none wocu uvuga gute ucuvuga ati nasanzwe ikibuga cifatiwe na Fabrice amana na Boniface kandi usanga kiri hasi none umva wasanze abajya bari bayifise nibo bari bategezwe kubiduga hejuru humura guess DJ kujya ndisinga je ndisinze bro wacunyanka je ndisinga nabi niko gusa nyine umuntu abayiturije umuntu akona muri game nyine uraje kama abona umengo knowledge yawe nihigarukira je ndisinze ndisinga nabi nta muntu ndavyipfurije kujya muri
muri 10 na jewe ariko tuvyitege rero ivyo nyine uvuga yuko jewe uko nzogenda ndabona akarere niko nzogenda nda clear nzogenda ndaraba ati nokora iki ko navuze ko je ndi muri business je ukora music apana je sinaje hari abantu nyine baza muri music baje ngo iki niki ngo babone ibintu vyinshi ama fame ibintu vyatari wapi manje naje kweri kwanza inshingano ya mbere no guchanginga game izongera rwose monye game yahindutse nkuko ba 94 babikoze 94 ijya no mu game changer akomeye yarahinduye game ya tugaruke muri music debate rero this track akubwira ati ijya si this chambe navuze uko ndabibona sinadisinze ko je mvuze ati ngo ndisinge ahubwo bibindi bintu yari juste gusa kuvuga uko ibintu ndabibona rero abaririmbyi ndabatahura kubwa bo barashobora kuba babitawe kwanza neza gusumza wewe bakabitahura bakavuga ati iyi si this yavuze uko ibintu abibona ntibari nuvuga yuko kunyishura bari kuba bihuse ko bari kuba banyereye ko nanje ni nk'umuraperi ko jewe ndisinze cyatujana ariko mu bisanzwe ko rap yaritegezwa kumenya nimba dukeneye ko rap ishuha jikere gusora hejuru amundi nagasubiza oya siko bitegezwa ko umuririmbyi wese sorry gato wamaye umwanya wavuze debate niko ndakwishura rero umuririmbyi wese afise programme yiwe afise indirimbo kunazisora kunazipanga nk'ubusanga ariko arapanga projet yiwe nk'umubifese yarafise igano sara akarakora yarakoze amasanamu yagize lunch nakuca avuga ati birengo ndabihevye byose bwira aze kunyishura iki niki oya umuntu afise programme yiwe ariko for the culture ibintu vya this byari bikuye kugaruka baraperi vraiment bakabikorerako kuko benshi babibona benshi bafata uko abaraperi benshi bafata uko abantu baza kuvyumva ko umufana wowe ni umutegura mu mutwe wowe ni utuma ico kinagikunda wowe ni utuma ico kintu kitajamwe inzigo uko umurimvyi bakudisinze hamuka tuja ku mapost yawe ukaca werekana ko umengo harimo inzigo iki niki rero ujya mufana nawe abona ko umengo bajya abantu barankana uretse ko bimeze ujya barimvyi benshi ngo mubona umengo barafise ibintu badahurizako ariko ugiye kuraba neza usanga bumvikana usanga baganira nyene ivyo tutabona ariko this track zirakenewe vraiment zirakenewe kandi abaraperi ndazi yuko kakamu bakumva game nibaze tuyishushe yego vraiment baze tuyishushe kandi umwanya n'umwanya vraiment ivyo bintu hogira ubita uwotanguza kukaguma koryoha muri no hip hop this track nibaze ko ari ikintu ciza gose yego uravuga ko this track zikenewe muri game kugira rap speed kandi ikintu maze kubona iyo rap iri hasi n'umuziki urashobora kuja hasi muri rusange ko rap ni ikintu kiza gutuma umuziki muri rusange ushuha ya ariko kandi wavuze ko this track yego nivyo irakomeye none hakogwa iki abaririmbyi bavyugwe ni iki abo baraperi bavyugwe ni iki kenshi n'igihora gituma abafana babona ko umengo biri mu inzigo kenshi this track yamivyugwa n'akansorite runaka kabaye ku baririmbyi ugasanga ari ikintu runaka badahurije ko bapfurwa nyene akaja muri studio akaca bivuga rero nibaza ko ico abafans kenshi bakunze kubona ko umengo harimo imishamirano canke ahubwo abafans nyene mwebwe abafans abantu muzi ko mukunda hip hop mwimwe mukwiye kugenda kuma page y'abaraperi banyu mu bibasabe bafanze ko nibo ba boss bacu baze mu makomentira bitubwiye te bana tweko yeri uno muziki turawukumbuye ariko ico no bemera cyo vraiment ntahika hip hop igiye kuryoha kubera bavuga yuko bigiye kuryoha kubera mu Burundi hip hop kunerekera subira inyuma akaba rero haraje igisubizo hakaza isanamu gang irimo abaraperi bakomeye babizi kandi bareko barategura ibintu nyene binumiye barahana ashobora kubata mu mwanya n'umwanya bikaryoha novuga yuko hip hop igiye kuryoha muri usanga no mwaka wa hip hop yes sir GQ niga tugushimire kuza muri music debate merci beaucoup nanje ndabashimiye kubana mwanumi okay urashobora gusezera abakunzi ba BITV bakunzi ba music debate yo bakunzi ba music debate bakunzi ba BI mwabwira yuko bobandanye bashigikira hip hop muri rusangi bashigikire muhungu wabo GQ nega mushigikire Sanam Gang mushigikire abaraperi bose muri rusangi tubandanye dukunda hip hop mutibagira kuguma mukurikirana imbuga zacu dukoresha mwongera mukurikirana urubuga rwa BI mugira subscribe like comment zoba byiza gose ko biraduha intege birabona yuko mwakurikiranye ibintu panakuraba gusa bacugenda yeah thanks bakunzi ba BITV yari music debate muri studio za BITV twari dufise umutumera GQ niga music debate twavuze mayumvise reka ndabasezere mwakoze kudukurikirana turabakunda cyane ciao ciao